Big on the mic, Frank behind the camera. Uyu munsi ndi mwisite ahantu hari eglise isanzwe novuga ama eglise mwabizi ko ama eglise ibintu vya vy'Imana no gusenga. Murabizi ko muri Black Tift hari ibintu vya musique vya sekira gusa, football turabahereza, gospel turabahereza. Rero munsi dufise evenement igombi iba iri mu kwa mwino minsi. Abayitegura abanye mu dufise natumira babiri, umwe ni Gasongo, undi nawe ni mugufi ya turareha. Uyu unyava muri team yitwa GSP. Gute gute? Yeah, bien tumeze neza kabisa. Neza cyane go. GSP. Amwe ava mu Gasongo team. Dusigureza abantu batayizi. Bon, bavuga ni Gasongo team kubera ni team irimo abantu bare gusa. Ha cyane ego. Bacha batitengo ni Gasongo team gani GSP team. Isigura God saves people. Yeah? God saves people. Karibu sana rero. Ego merci sana. Uyu nama mumenyereye nugari mugufi tuwe turasanzwe tunareha. Masezerano ni sawa. Ni sawa cyane. Neze neza cyane gose. Masezerano muri no musi mengura hoze cyane. Hari impamvu nyabaye. Turavuga ivya Evene. Woje ndakuzi kuva kera imiziki yawe iduga cyane muri no musi mengo, Simpaje cyane ahubwo umuntu kugira ngo yirase kure cyane abanza komera nk'usubira inyuma gatanyuma akirasa cyane. Rero nibaza ko misi mike abantu barabona ibikorwa byinshi cyane yego cyane. Muri side by side tuzobibana ndibatse. Yego niho zoba di na madam wanje. Warawatse wewe. Kuva kera cyane vuba cyane. Kuva mu kwezi kw'icyenda ko mwakweze. Station mta. Asante sana. Tutebye evenement imeze guteguye gute? Side by side na kuvuga kumwe na Yesu cyane kugendana na Yesu. Rero iyi ni evenement twateguye yateguwe n'ishengero Shalom International Family ari naryo dusanzwe dusengeramo je n'uyu mugwi wa GSP team. Hanyuma ikaba ari evenement yateguwe n'ishengero mugabo muri bimwe bizoba bigize iyo evenement nuko hazoba harimo indirimbo, intambo, guhimbaza Imana mu buryo budasanzwe. Hanyuma cyane iyi evenement ifise inyigisho yo kwigisha abantu cyane umwe wese kumenya Imana ku giti ciwe. Ko ari igihe kenshi usanga abantu bazi Imana canke bakizera Imana mu kibanza kanaka, cyangwa umuntu akizera Imana ko ari mu mugwi w'abantu kanaka, cyangwa umuntu akizera Imana kuko ari mu kibanza ari aho usanga ari bagira amaflate, cyangwa abandi bafise imyanya y'amakoraniro mu eglise. Uyamanya ari muri eglise akumva ibintu bimeze neza, bwamaze kuva haje gahura n'ibibazo n'izindi ngo nakumva umenga Imana sihiri. Ariko cyane tuvuga ko Imana niyo umuntu ku giti ciwe. Wamaze kuva mu rusengero uragendana n'Imana kandi mukayibona. Rero iyo abo bantu bavuye muhira barabonye Imana mu kuva lendi gushika samedi cyangwa gushika dimanche, iyo uje muri eglise kubabwira kubaduza bigo mwanya mutoye kuko uri kubabwira ubuzima bamwe bwa misi yose. Kuko ari gihe abantu benshi bumva guhimbaza Imana kumva umenga nivyo kubera muri eglise cyangwa mu kibanza kanaka, mugabo n'ubuzima umuntu abamo bwa misi yose. Rero nico kintu gikuru kici evenement. Great. Mwaza kuvyumva evenement nyawe ngiriteguwe gusa afise akazo kuri umugabo wacu muremure ansumba mwabibonye namwe bavyibonera. Difference hagati ya igikorane nino evenement ni ya Bon, difference iri hagati y'igikorane na evenement. Bon, ntitwitegura. Cyane igikorane nyere komtere. Novuga ko ari igikorane, bon hazokira abantu, abagwayi bazotaha bakize, bazoba ari ibintu bitari. Abizera Imana kame parango cutaho kwizogwa. Utizera ntukira. Je birazi. Urashaka kwizera ugakira. Utizeye ntukira mugabirazi. Bon, urashaka gukira kandi utizeye. Imana ntisanzwe irashaka gukora no kwizera mugabo. Imana irashaka gukiza naho utaba wizeye cyane kugira hagaragara igitangazo cyane. Yes. Abatume ni bande muri evenement tureke abapasiteri biyo eglise ndibaza n'abandi bantu bo ku ruhande. Situnga bari. Bon, abatumire ni GSP team na masezerano ariko basanzwe bari muri eglise. Hanyuma abaririmbyi nabo tuzokana n'abaririmbyi benshi bo muri church. Ego, hanyuma tuzoba turi kumwe no muvyeyi wacu twubaha, bon umuvyeyi wacu yimwe muja umurongozi wacu w'ishengero yitwa Apostle Major Simon. Sumurundi n'umurundi mugabo, bon n'umurundi cyane gose kabisa. Major Simon. Bon, wumvise iryo zina mengana igitangaza mugabo iryo zina rya Major Simon, bon yitwa Simon Ndikumana. Ariko iryo zina Major arihawe n'abarongoye kubivanye nuko ubuntu bamubonye ko canke uburyo babonye Imana imukoresha bacamita Major. Yes. Evenement izoba tubwira umunsi izobera ko naho izobera exactly. Evenement izoba kuri umunsi wa gatandatu itariki 25 ukwezi kwa kane, ikazoba ibera muri Shalom International Family. Ni eglise iri mu Carama kwibarabara imanuka ku nganga, benshi bagitabiriye bavuga ari imanuka bakanga mugabo ni barabita M Forest nimero 60 canke imbere iriyo bagitwa gute M Forest.
ngenda byumve Reste numéro 60 ni enfasi n'ishure bita Saint Basile abariko baratura muri kamera babona eglise iri inyuma ifise irangi rya vert donc uvuga uzoba hashitse haroroshe cyane twazotangura isaha 10 kuvuga isaha 10 tuzoba dutanga saa 10 sigushika tuzoba dutanguye yego kimwe by'abantu b'imiziki ba seki usanga badutevye oya cyane nta bintu byo kuza ngo dutevye abantu kuko tuzoba dutanguye cyane yego mumaze kuyibona turi imbere ya eglise nyene ijya eglise iri hajyanye Saint Basile ngaha ushitse kuri Saint Basile narabana no gufata akamoto gusa gatosha kurangira aho eglise itumbereye izo munsi mu cyari imisi ibiri izoba umunsi wa gatandatu nyene niho izoba kandi turi yarangije gusa ni edition ya mbere hazoba ama edition menshi cyane yego icyumba cyavuye gutegwa kino kintu icyumviro ahantu cyatanguriye nduka ko twari twicaye muhira turasangira twari umugwi w'abantu benshi cyane cyane mo GSP team na jewe n'abandi bantu bo muri eglise twari kumwe hanyuma turagipartage umuvyeyi wacu umuvyeyi w'ishengera aracakira ko twarumva ko kenshi turi hamwe mugabo GSP team no muguri kwawo hanyuma je nk'amasezerano ndarimba ku giti ciwanje madama arimba ku giti ciwanje twaguze madama imbazo Florence bwa benshi bamuzi fofo aho favi oya hamba rero turabona ko nitwo kwama gusadura mu bindi bikorwa mugabo birakwiye ko tugira ikintu kanaka kiduhuza rero niho ico cimviro ca havuye kiraduga turagikomeza turanagisengera kandi turabona ko Imana ikishinga ibintu yego fofo n'amasezerano azovyara umwana arimba gospel na para gospel secular music urazi umusazi cy'umuryango baririmbye mico giyazi kesha kwa umwana w'umupasiteri aziyasha bigenda keshi yego cyane abazi yo biherera imfizi nta mitendera nkase kandi sase riva ku cuma yego great nka wewe turiko turangiza musaye muri kumwe n'amasezerano uyu n'umuntu diyoze yatanguriye umuziki ko biri kose atabatanguriye nawo bamwemera kameme ko amaze gushika hanini gusoma nshaka kumenya mwe namwe nta kintu bimwe badutegurira uwo munsi nyene bon uyu munsi ikintu tuko turategura nuko hazogaragara kuri stage imwe amasezerano hamwe na GSP team kujya nyene mutubona n'abandi baririmbyi tuzoba twifatikanije nabo uyu munsi tuzokorera hamwe nico kintu tuzokora donc ntitwabikoze cyane nk'uko abandi babikora ugasanga umwe aragera performance undi aravuye ko tuzokorera hamwe tugaragaze unity iri hagati yacu twebwe abaririmbyi hanyuma duhimbaze kabisa cyane tuzoshobora kugira worship muri hip hop n'abantu benshi batamenyereye kubona hip hop live uyu munsi kabisa bizogaragara kandi hazokoreka ibitangaza byinshi kuri uyu munsi kabisa ndabyiteye cyane hari ikibazo cyane nakizamana kwa gico kibazo kiya gati kugira gospel haro party y'abantu bamwe n'indi party y'abandi bantu bamwe ndayisigura haro party y'abantu batumbereye kwa Prince Mushiri n'abantu uze n'aba Big Zoe n'indi party tumbereye abamwe bw'ino kuki namwe muri gospel umengo araturunye nyene twama bifu kuntu mutukorera hamwe ko ndazi ko bikuri kose mu maji musengera hamwe kwa mutaso n'indirimba muri kumwe siko ndabitaho dufite projet nyinshi hariho projet tuko turategurana amasezerano baza ko itarashobora kugaragara ariko umunsi umwe tuzoshira habona ntitubyihutira cyane ariko n'igikorwa twifuza ko kizosohoka gisingufu kuko kizoherekeza ibindi bikorwa hanyuma ico kibazo mbagiye ati bame dukorera hariya abandi dukorera hariya abantu bavuga ati duhora dukorana birashika tugakorana GSP turafite indirimbo na Big Zoe turafite indirimbo niwo muri indi tumaze ako ku ndirimbo numvise yuko amatwa nsumira kugira iririmbwe habaye ibintu birebire nibaza ko umwanya waramugoye muri ya magisirema mugabo umwanya mutavugisha ukuri jina babwiye iri buja flavor ndabikana cyane nivyo mutazi byose taza kubaronda ko babwira iyo nkutwa yumvise yuko mwebwe muririmba ibintu birebire byo gucengana uku unye cyane namwe mu ronda kanoti muri gospel nda akanoti ntitukarondera mugabo igihe cyose uri kurakora turakorera Imana mugahageze ko dukora igikorwa kiri peye turakorera amahera kubera naho nyene nujya aye abari ko akora gospel akariyisha naho nyene abakeneye kwinjiza atwategeza kuduhereza yes masezerano wewe nawe ico kibazo ukivuga kiki jewe kimwe nakivuga ko je navuga ko ahubwo turanakundana cyane gose jewe ndaheruka gusohora indirimbo nise ndagukunda iyo ndirimbo umuntu twarimbanye yitwa Type hanyuma Biggie nibaza ko ni gake Jason indirimbo Biggie nta mutwaye muri studio ngo mvire izi ndirimbo ngo mbasohore
akayitora amanenga akavuga ati hindura hacu Prince Mushindi nshaka kumenya nawe hanyuma Prince Mushindi ni umugenzi cyane uko ndazi ko mwari kumva jewe clip ya mbere yakozwe na Prince Mushindi n'ubu rero clip naheruka gukora nagira ndamuronde mugambira ati bana muri Miss umwanya wanje si munini nico gituma utashobotse ko dushobora gukorana hanyuma ikindi naco novuga nuko uri kuraraba ibintu bya hip hop mu ishengero isa naho pedete ko biri kiraza mugabo wundi muri kahise wamenga ni ibintu byo hanze batahi agaciro mugabo hip hop ni nka kujya abantu bivuga amazina gusa na amazina y'umuntu yivuga mu hanyuma akayeherekeza n'umuziki n'ibintu byatanguye kuva kira gusa ntibigeze twebwe twagerageje abantu babishira ku mugaragaro rero iki gikorwa tuzokora ni ikintu dushaka kwerekana ko umuntu aririmba hip hop ashobora guhurira hamwe n'umuntu aririmba izindi style hanyuma twese tukarongora ishengero mu guhimbaza ariko turavye original hip hop ni original jiva muri ni style jiva muri ghetto mu ntuze mu bantu bameze n'abantu bameze n'abantu ze muri Amerika ico gihe bari ibintu by'ibitutsi byo gutukana byo kwikura kw'intwaro mbi yazungu none namwe mutuka mwikwa kw'intwaro mbi yarusuferi cyane reka kana amajambo akusha muri hip hop n'amajambo usanga ari dire sana goye ikintu cyambere shaka kuvuga nuko umuntu wese uko aremwe Imana yaramuremanye umutima wo kugira ikintu ahayagiza no kuvuga umuntu adahayagije Imana ashobora kwihayagiza we cyangwa agahayagiza igitsina cyangwa agahayagiza ikindi kintu cy'ikigwa Mana kanaka hanyuma umuntu wese arafise ico kintu muri we cyo kuba afise ikintu yemera cyangwa ikintu yirata cyangwa ikintu ashemagiza rero peut-être ko bivanye n'ahantu bari nta muco umuntu akabari bafise bategezwa gusohoka basohoye basohoka message isa niko bameze hanyuma ukuyo message twese ibi byose turimba by'amaslow tukagira ama R&B birafise ahantu byazanye turavyumva mugabo tukagerageza kubishira habona bivanye n'ahantu byazananye hariho rero umuntu burya umuntu iyo ikintu kibonye ukagikunda no kuvuga ico kintu uravyibwina kiba kirimo sinzi kurabona n'umwana avutse akiri mutoyi hari umwana yumvise umuziki batanamwigisha no kunawutamba ukabona atangiye gutamba kuvuga mu mwana haginda hari umuziki hari umwana ubonye yumvise abantu ko baririmbuza bumva atangiye kuririmba kuvuga muri uyo mwana indirimbo zirimo naho zitaraja habona sinzi kuraraba umuntu avuye gahakaja ahantu bavuga igishinwa akahaba umwaka azova yakivuga so uvuga ico gishinwa ngo nishasha yize mugabo cari kirindane gusa cari ikeneye umuntu agishira hanze agisokorore rero hip hop naho menga yatanguriye mu ghetto ni ikintu cari kihari mugabo nuko casokorowe n'abantu bari bafise ivyiyumviro biko biraba handi hantu bica bisohoka bitari kubivuga neza mugabo no munsi biroroshe ku ivyo bintu ko nyene babivuga mugabo ukabizana ukavuga Imana ukabizana ukavuga urukundo rw'Imana ukabizana ukavuga kugira neza kw'Imana bivanye n'icyo Imana yakugiriye rero hajya ibintu bisohoka nibisohoka bivuye mu majambo mugabo bihera ibwina mu mutima cyese ushaka kuvuga ngo himbaza Imana mugabo mu mutima uziko harimo umubabaro w'umukobwa yaguhevye mu mutima harimo umubabaro w'umuvyeyi yaguhemukiye mu mutima harimo umubabaro w'ibintu bitageze neza uko warushaka guce ndakoblige ati ririmbiki mugabo iyo ndakubwiye ati hajya hagize umuntu akwegera ngo akumvirize ikintu ca mbere usohora kiribwina ni bya bintu biri mu mutima bikubabaje rero gacuro nka style y'inaka igufavoriza kubisohora ukabishira habona nico kintu niyo message ya mbere ciza peut-être ko abantu bayivyuye bari ahantu bugaranywe bababaye bashobora ibyo biri muri bo mugabo iyo biza gutangurira kumbure nkubu kabari genda bitangura no munsi nari kuvuga ibiri mu mutima nari kuvuga ibisanzwe biko biradudwiza muri je nico gituma no munsi umuntu wese aranyumviriza akaba afise ikintu hayagiza no kuvuga ico kintu hayagiza siyo nombero ya mbere Imana yari ikeneye ahubwo Imana yaturemye twese kugira ngo tubeho nawe wenda bizi ko birimo n'uwundi wese ndabizi ko birimo gusa usanga udahimbaje Imana ushobora kubimbaza umugore wawe ushobora kubimbaza umugabo wawe ushobora kubimbaza wewe nyene cyangwa ukabufise amafaranga uhimbaza cyangwa ikindi kintu mugabo umuntu wese muri we arafise umutima wo kugira ikintu yemera wowe pasteur je ni pasteur ngaha muri eglise uri pasteur birumvikana ndibaza yuko abantu bashaka kuza bashaka kumenya ivyo byose bazozomu ego bazozomunsi cyane azoba ari ku munsi wa gatandatu itariki 20 ni kusomeniza nyene ku munsi wa gatandatu kuva isaha 10 zo kumuhingamo tuzoba dutanguye turabaha ikaze kwinjira n'abatumiwe ni kwinjira watumiwe kwinjira ni ku buntu umuntu wese aratumiwe guhera ku mutama n'umutamakazi mu papa no mu mama imisore n'inkumi n'abana batoyi bose barahawe ikaze ikibanza bibutse neza ikibanza ni Shalom International Family iri mu Carama kwibarabara bita M Forest ibarabara imanuka kukanga nimero 60 canke imbere y'ishure Sembazine merci beaucoup ndagushimiye cyane turabubashe cyane umva amahoro menshi cyane shiti yanje hip hop forever gasongo wepo nawe tagushimiye cyane shukuru sana natwe turashimye ko mwaduhaye no mwanya kandi bakeneye indirimbo yawe nshasha kandi asha irahari turiko turitegura nibaza ko muzoyironka n'amasanamu vyose merci beaucoup merci sana